ihabwa amahera n'igihugu bicayemo naho mu Rwanda. No hanura igihugu cy'u Rwanda yuko comenya ko babandanije barera umuntu ariko arica inzoya, bariko bari mu gwanko, bariko bari mu mugera w'inzankano hagati y'abene gihugu b'ivyo bihugu bibiri. Ubwo perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagiranaga ikiganiro n'abanyamakuru, Evariste Ndayishimiye bwa mbere mu mateka tayari umukuru w'igihugu yashinje igihugu gituranye cy'u Rwanda kuba ari cyo gifasha kigacumbikira kigashyigikira umutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Uyu mutwe rero uherutse no kugaba ibitero muri Burundi byahitanye abasaga 20, ndetse uyu mutwe wese unabyitangariza ko wagabye ibitero ku basirikare b'u Burundi, ukica abasirikare 9 ndetse ukanica n'umupolisi umwe. Perezida Evariste Ndayishimiye rero nta guca ku ruhande, yahise avuga ko uyu mutwe uterwa inkunga n'igihugu cy'u Rwanda gicumbikiye kigafasha mu buryo bw'amafaranga, mu buryo bw'ibikoresho ababicanye nk'uko n'ubundi Evariste Ndayishimiye yabivuze. Gusa nyuma y'uko abivuze, u Rwanda narwo nta guca ku ruhande rwahise rusohora itangazo ryamagana ibyavuzwe na Perezida Ndayishimiye Evariste w'u Burundi by'uko u Rwanda ari rwo rushyigikira ndetse rugafasha umutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Mu minsi yanashize uherutse gukora igitero cyanahitanye abantu 20 barimo abana, abagore batwite n'abandi batandukanye bishwe n'uyu mutwe nk'uko byatangajwe mu itangazo ryasohowe na leta y'u Burundi. Muri aya magambo rero Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yatangaje ko u Rwanda ari rwo rufasha rukanashyigikira umutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Yanavuze ko aburira igihugu cy'u Rwanda. Gusa nanone Red Tabara nayo ku rundi ruhande yatangaje ko cyase yamaganye ibyo Perezida Ndayishimiye yavuze ko uyu mutwe ufashwa n'u Rwanda. Nk'u Rwanda rero, guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko nta kuri mu magambo yatangajwe na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye arushinja gushyigikira umutwe wa Red Tabara urwanya leta y'iki gihugu. Ni amagambo guverinoma y'u Rwanda yatangaje binyuze mu itangazo yashyize hanze mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu tariki 29 Ukuboza 2023. Iri tangazo rivuga ko guverinoma y'u Rwanda ihakanye ibyatangajwe na Perezida w'u Burundi Nyakubahwa Evariste Ndayishimiye avuga ko u Rwanda rushyigikiye umutwe w'abarundi witwaje intwaro ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Hagati aho nyine twanakubwira ko na Red Tabara y'ubwayo yatangaje ko rwose ibyavuzwe na Perezida w'u Burundi nta kuri kurimo. Umutwe wa Red Tabara urwanya leta y'u Burundi wamaganiye kuri amakuru yatangajwe na Perezida w'iki gihugu Evariste Ndayishimiye ko ufashwa n'u Rwanda. Uyu mutwe rero witwaje intwaro kandi wasobanuye ko mu gitero wagabye mu gace ka Katumba Bujumbura tariki 22 Ukuboza utisha abasivile nk'uko leta y'u Burundi yabivuze. Nyamara mu gitondo cyo kuri uyu wa 29 Ukuboza nibwo Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatangaje ko Red Tabara itozwa ikanahabwa intwaro n'u Rwanda. Munyemerere rero muryumve ijambo Perezida Evariste Ndayishimiye yivugiye ubwe agaragaza ko u Rwanda ari rwo rutoza rukanashyigikira umutwe wa Red Tabara urwanya leta y'u Burundi. Reka uryumve urigere ku munota wa nyuma, ubundi tuze tukubwira ibyo u Rwanda rwavuze. Ese ninde wabivuze? Ni umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda? Ni Perezida Nyakubahwa Perezida w'igihugu? Ninde wabivuze? Byose rero urabimenya, ndetse turanakugezaho nibi mu buryo burambuye uyu mutwe wa Red Tabara watangaje n'uburyo byose byagenze, n'uburyo kwikubitiro uyu mutwe ukimara gukora ibitero kwikubitiro n'ubundi guverinoma y'u Burundi byasaga naho yatangaje ko rwose ari u Rwanda rwagize uruhare muri icyo gitero. Reka rero bareke mubanze mukurikirira ijambo ry'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yivugiye ubwe mu kiganiro n'abanyamakuru. Ubundi ndaje nguhe noneho amakuru arambuye y'uburyo leta y'u Rwanda yabyamaganiye kure ndetse na Red Tabara yamaganye ibyo Perezida Ndayishimiye yavuze.
kijanye n'umuhari Rede Tabara twabaje tuti mbega uwo muhari wakoze ububisha nk'ubwo hari ico woba wifuza urashikiriza leta? Mwakoze cyane. Navuze yuko ari umubabaro ukomeye cyane kubona nko mu umuryango wicaye hirya no hino y'iziko bari imbere y'inkono bacaniriye, muri bo hakavamwo umwana umwe agata kwibuye kuri ya nkono, amazi akabashira ajyamo bose bagasha. None uwo mwana barondera iki? Umuntu gufata akaja kwica bene gihugu aba ariko arondera iki? Wumva ahubwo yoja ku iyo baba bafise ivyo babaza bari kubibaza bo bica babahora iki kwa bene gihugu bibereye ku mirimo yabo baratekanye. Umwana w'imyaka 3 bapfiki, umwana ari mu nda bapfiki. Ahubwo umugwi w'iterabwoba murazi ko isi yose igwanya iterabwoba, barabonye neza ko imigwi y'iterabwoba asabanye politiki n'abicaye. Abo rero abarundi tutabaviriye hasi ntimurondere ikindi ntacyo bafise. None wosigura naza avuga ingene ashobora kwica umwana mu nda, naza avuga ingene yica umwana w'imyaka 3. Sinzi ntacyo imigwi y'iterabwoba murazi ko Burundi isi yose ifashanya kugira ngo tugwanye imigwi y'iterabwoba n'abicanyi, ntacyo baba bafise avuga. None weja kwihaya ngo ndumwicanyi narishe umwana w'imyaka 2, narishe umwana ari mu nda, wobisigura gute? Nico gituma nibimaramare ntibashobora no kuja habona. Twaragiye gusaba umutwe wabo turazahura, umutwe wabo tumaze hafi imyaka 2 turiko tugira ibiganiro ngo abarungi kibaje imbere y'intahe, kuko murazi ko aribo bakoze n'ibara mu 2015. Ibiganiro turabazwa nuko gushika ubu novuga nti twarananiwe, kuko iyo tutananirwa baba barabaduhaye. Iyo migwi ihabwa indaro, ihabwa ivyo kurya, ihabwa amabiro bakoreramwo, ihabwa amahera n'igihugu bicayemo. Naho mu Rwanda no hanura igihugu cy'u Rwanda yuko comenya ko babandanije barera umuntu ariko arica inzoya, bariko bari mu gwanko, bariko bari mu mugera w'inzankano hagati y'abene gihugu b'ivyo bihugu bibiri. Kuko ntivyumvikana ingene uheza kugaburira umuntu agaca aza kwica umuntu, umwana umutamakazi n'umutama, hanyuma kazovuga ngo abarundi bazoguma banezerewe cyane bariko babona aho hantu abo bantu barerewe. Nta kintu rero bafise. Jesse numva nk'ubu bosaba iki ngo kugira ndeke kwica uruyoya ngo mpiki bwira ico kintu. Iyo baba bashaka ivya politiki baja kurondera umukuru w'igihugu, baja kurondera umushikiranganje kuko ababereye mu kibanza. Nk'uko rero umaze kubyiyumvira tayari, ibyo n'ibyatangajwe na perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, agaragaza uburyo u Rwanda ari rwo rushyigikira, rufasha, rukanatera inkunga abo yise abicanyi, binaturutse ku kuba nyine uyu mutwe wa Rede Tabara mu minsi yashize waragabye igitero mu gihugu cy'u Burundi, bikavuga ko wisha abaturage cyangwa se abasivile bagera kuri 20 barimo abana, abagore batwite n'abagabo. Uyu mutwe rero wo watangaje ko utigeze wica abantu abasivile, ahubwo ngo wishe abasirikare b'u Burundi bagera ku 9 ndetse n'umupolisi umwe. Rero reka tugaruke ku byo u Rwanda rwatangaje ro kuri aya magambo n'ubundi ya perezida Ndayishimiye, wavuze ko uyu mu Rwanda nyine rufasha umutwe wa Rede Tabara. Guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko nta kuri mu magambo yatangajwe na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye arushinja gushyigikira umutwe wa Rede Tabara urwanya leta y'iki gihugu. Ni amagambo guverinoma y'u Rwanda yatangaje binyuze mu itangazo yashyize hanze mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu tariki ya 29 Ukuboza uyu mwaka turimo wa 2023. Iri tangazo rivuga ko guverinoma y'u Rwanda ihakanye ibyatangajwe na perezida w'u Burundi nyakubahwa Evariste Ndayishimiye, avuga ko u Rwanda rushyigikiye umutwe w'abarundi witwaje ntwaro ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iri tangazo rikomeza rivuga ko nta na hamwe
u Rwanda ruhuriye n'umutwe uwo ari wo wose w'i Burundi witwaje intwaro. U Rwanda rwagaragaje ko nta mugambi rushobora kugira wo guhungabanya umutekano w'u Burundi. Ibishimangirwa nuko hari abarwanyi ruherutse gushyikiriza iki gihugu. Ruti hagamijwe ubufatanye binyuze mu basirikare bagize itsinda ry'ingabo mu karere zishinzwe kugenzura ibibazo bibera ku mipaka. Guverinoma y'u Rwanda iherutse gutanga abarwanyi b'abarundi bambutse bagera mu Rwanda mu buryo bunyuranyije n'amategeko. U Rwanda rukomeza ruvuga ko rushishikariza guverinoma y'u Burundi gukemura ibijyanye n'impungenge ifite binyuze mu nzira za diplomasi aho zakemurwa mu bucuti. Mu gitondo rero cyo kuri uyu wa gatanu mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru nibwo Perezida Ndayishimiye w'u Burundi yavuze ko u Rwanda rushyigikiye abarwanyi ba Red Tabara baherutse n'ubundi kugaba iyi gitero i Burundi. Ati navuga ngo twarananiwe kuko iyo tutananirwa baba baduhaye. Iyo mitwe ihabwa icumu, ibyo kurya, ibiro bakoreramo, amafaranga n'igihugu bicayemo. Naho mu Rwanda amakuru y'uko u Rwanda rushyigikiye Red Tabara yahakanwe n'uyu mutwe aho wavuze ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yavuze ko Red Tabara ifashwa kandi ishyigikiwe n'u Rwanda kandi ko abarwanyi ba Red Tabara bafasha umutwe wa M23 kurwana. Twongeye kwibutsa abarundi ko nta gihugu gifasha Red Tabara, ifashwa n'abarundi bonyine kuko ari ijwi ryabo mu byo basaba ubutegetsi. Gusa twanakubwira ko umutwe wa Red Tabara nyine urwanya leta y'u Burundi wamaganiye kure amakuru yatangajwe na perezida w'igihugu Evariste Ndayishimiye ko ufashwa n'u Rwanda. Uyu mutwe rero witwaje intwaro kandi wasobanuye ko mu gitero wagabye mu gace ka Katumba i Bujumbura tariki ya 22 Ukuboza utisha abasivile nk'uko leta y'u Burundi yabivuze, dore ko leta y'u Burundi yahise isohora itangazo ivuga ko abasivile 20 bahasize ubuzima. Mu gitondo cyo kuri uyu 29 Ukuboza nibwo perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatangaje ko Red Tabara ifutozwa ikanahabwa intwaro n'u Rwanda. Mu kiganiro perezida Ndayishimiye yagiranye n'abanyamakuru yatangaje ko ibiganiro bya leta y'u Burundi n'iy'u Rwanda bisaba ko abagerageje kudeta bakoherezwa i Bujumbura nta musaruro byatanze. Yavuze ko aba bantu ari bo bari muri Red Tabara yagabye igitero mu gace ka Katumba mu ntara ya Bujumbura hafi y'umupaka w'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bakica abasivile 22 barimo n'impinja ntoya yabisuru niba ruyaya. Ati navuga ngo twarananiwe kuko iyo tutananirwa baba barabaduhaye. Iyo mitwe ihabwa icumbi, ibyo kurya, ibiro bakoreramo, amafaranga n'igihugu bicayemo. Naho mu Rwanda Ndayishimiye rero yasobanuye abanyamakuru kandi ku rwego rw'iperereza rw'u Burundi rwasanze mu barwanyi b'umutwe wa M23 harimo abavuye muri Red Tabara. Abo rero ngo bakaba n'ubundi ari bo werekanye ubeshya ko ari abasirikare b'igihugu cye wafatiye impiri muri Masisi. Red Tabara rero mu itangazo risubiza Ndayishimiye yasobanuye ko itigeze ifashwa na leta y'u Rwanda. Ati umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yavuze ko Red Tabara ifashwa kandi ishyigikiwe n'u Rwanda kandi ko abarwanyi ba Red Tabara bafasha umutwe wa M23 kurwana. Twongeye kwibutsa abarundi ko n'amafaranga ko nta gihugu gifasha Red Tabara, ifashwa n'abarundi bonyine kuko ari ijwi ryabo mu byo basaba ubutegetsi. Ku bufatanye rero na Red Tabara yashinjwe kugirana imikoranire na M23 no kwifashishwa ko barwanyi bayo nk'imbohe. Yagize ati ntaho Red Tabara ihuriye na M23 kandi niba uwo mutwe waragize imbohe abarwanyi ba Red Tabara nk'uko umukuru w'igihugu Ndayishimiye abivuga, nta mbogamizi tubone M23 ibashyikirije leta y'u Burundi. Uyu mutwe ukomoka rero mu Burundi kandi wahakanye kwica abasivile 20 mu gitero muri zone Katumba kuko ngo
wakigabye gusa ku kigo cya gisirikare cya Vugizo ku mupaka, uhamya ko n'ubundi ahubwo ababa barishwe n'ingabo z'igihugu.